umutima twawushize ku bintu bidukikuje bishobora gutunga uyu mubiri, ariko nagira ndakubwire ngo Yesu atari muri ivyo. Haleluya! Yesu atari muri ivyo, Yesu atagushigikiye, wowe byiruka inyuma ntubifate, ariko igihe washize umutima kuri we. Haleluya! Bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Turi imbere yawe Data tugushima, turi imbere yawe Data tukunenahaza, kuko nta kindi ubereye nyaguhoraho, ubereye gushimwa n'abo waremye ndetse n'ivyaremwe byose biragushima. Twemerere rero muri iki gitondo ciza, Mwami Imana, utwakirira amashimwe adudubiza mu mitima yacu, tugushimira ukuntu waturinzira ijoro ukaba watuvyuye amahoro. Mwami Imana, n'uyu munsi tukaba twizeye kuguma muri ubwo buntu butangaje. Rero Mwami Imana, ndasenga nsaba mpwemu yera, umufasha mwiza twahawe ngo azabane nanje aka kanya ngiye kukuvugira, kugira ngo ndamubera akanwa nawe yikorere, kuko niwe azi ico abana b'Imana bakeneye kugira ngo bashobore kugirirwa neza. Ndagushimiye kandi ndakunenahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo niwahura n'ubushobozi bw'Imana ntuzoguma uko waruri. Haleluya! Niwahura n'ubushobozi bw'Imana ntuzoguma uko waruri. Ingeso yakunaniye uzoyiheba, ndetse n'ibyo utatahura uzobitahura, uzohishurirwa. Kubera iki? Kubera ubushobozi bw'Imana bwaje muri wewe. Haleluya! Ukabona gutahura, ukabona urukundo rw'Imana. Reka dusome turabe umuntu yari amaze igihe ari kimuga, ariko umunsi yahura n'abakozi b'Imana buzuye ubushobozi bw'Imana, yahinduriwe amateka. Haleluya! Nawe nimwahura, ndakurahiye ntuzoguma uko waruri. Uyu munsi niwe wabona hari bikunaniza, niwe wabona hari ingeso yakunaniye, menya ngo by'ukuri ntarashika neza muri wewe ngo aronke icicaro gikwiye mu mutima wawe. Reka rero dusome mu Byakozwe n'Intumwa, turasoma igice ca 3, duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'icenda. Petero na Yohana bakize ikimuga. Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga, nico saha y'icenda. Hari umuntu yamugaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina, yama aterugwa, bakamushira ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza uko bukeye, kugira ngo asege abinjiye mu rusengero. Uwo abonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero, arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso, bari kumwe na Yohana aramubarira ati nuturabe. Abashira ku mutima agira ngo hari ico bamuha. Petero aramubarira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfise, ariko ico mfise ndakiguha. Haleluya! Ariko ngo ico mfise ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Va hasi utambuke. Haleluya! Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi. Ako kanya ibirenge byiwe n'ingingo zavyo bica birakomera. Arabaduka, arahagarara, atangura gutambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yiterera hejuru ahimbaza Imana. Abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana. Haleluya! Babona atambuka ahimbaza Imana. Imana ishimwe. Dusomye inkuru y'uwo muntu ukimuga, ngo yari yavutse ameze uko nyene, amugaye amaguru. Ngo abiwabo bama bamuterura, ngo bakamuzana ku irembo ry'urusengero kugira asege. Haleluya! Baramuterura bakamuzana, hama yaheza gusega bagasubira akaza kamuterura bakamutahana. Nkuko n'uyu munsi yarabameze gutyo. Ariko iri jambo ntirigomba kuvuga ubumuga, ndagomba kuvuga mu buryo bw'umwuka, singomba kuvuga mu buryo physique. Haleluya! Sibyo ngomba kuvugamo. Naho uyu yaramugaye mu buryo bw'umubiri. Haleluya! Ariko riyasigura mu buryo bw'umwuka. Hari abantu benshi bamugaye mu buryo bw'umwuka. Rero umuntu ashobora kubakiza
haleluya. Umuntu ashobora kubatabara, umuntu ashobora kubagirira neza nta wundi nuko Yesu Kristo ubwiwe aza kuba muri wewe. Haleluya, haleluya. Rero ngo uyu muntu ngo yari yaramenyereye kubona abantu baza bamuhitaniza gaceri, bamuhitaniza uduceri tubiri, ariko ngo abona abo bagabo b'Imana babiri, Petero na Yohana, ngo arabaraba ngira yabonye buzuye igikundiro c'Imana. Burya abantu b'Imana batandukana n'abandi, baratandukana. ngo babonye yumva agize ivyizigiro muri we, aravuga ati ababo barampaye abona, ntibansigira twaduceri, baransigira yafadika. Ngo hanyuma ngo Petero aramubwira tumva ndakubwira ati ndabona by'ukuri ko hari ico ugomba ko ndaguha, atari ko nagira nkubwira inkuru nziza. Ati jewe nta feza n'inzahabu mfise. Haleluya. Ati nta feza n'inzahabu mfise, atari ko ngira ndaguha igisumba ifeza n'inzahabu. Haleluya, haleluya. Ati ngira ndaguha igisumba ifeza n'inzahabu. Ati mpanga amaso. Haleluya. Ngo nawe ngo atarahindukira arabaraba, ngo bashira ku mutima. Petero ngo aravuga ngo mwizina rya Yesu wamufashe ukuboko ngo haguruka. Haleluya, haleluya. Buno nyene ubushobozi bwa mpwemu yarabumumanukamo burema ingingo ziwe ziba nzima. Haleluya. Yuzura ubushobozi arahaguruka aba muzima. Ngo atatangura kugira iki? Guhimbaza Imana. Ninge nkubwire muntu w'Imana, uri kuronderera umugisha hatahari aho utari. Abantu benshi uyu munsi bariko barahusha. Uyu nawe yari yiteze ko bashobora kumuha, niyo yararonka igiceri ati barampa 20 canke barampa 50, navyo nzi. Ariko yari yari kucayarya gahera, ariko acaronka igisumba ibindi. Nawe nagira ndakubwire ngo nkurangire ahari ibisumba ivyo warushize ku mutima. Haleluya. Benshi bashize umutima hatariho, bashize umutima kubigaragara, ibintu tubigaragarira amaso, ibintu tubona, ubutunzi bw'iyisi. Nabwo iyo Yesu atari muri bwo buranagusiga ntubufata. Kandi gari ijambo ry'Imana ririvuga ngo mu gihe cihereza. Haleluya. Ngo abantu bazaba bakunda impiya baziruka inyuma, ngo ariko ngo bazozirika inyuma zibasike ntibazifate. Ariya akantu nigeze kubona kuri WhatsApp, yari umuntu bafasha akantu kameze nk'umuheto, hanyuma bagashira ko amadolari yari mu gafuko. Hama uyo muntu kwera kagenda imbere gutya agashaka kuja kugafata, yuko yiruka umva niwe yari agafise mu ntoki kakamusiga ko ntiyashaka kugafata. Rero niko n'uyu munsi niko n'abantu tumeze. Umutima twawushize ku bintu bidukikuje bishobora kutunga uyu mubiri. Ariko nagira ndakubwire ngo Yesu atari muri ivyo. Haleluya. Yesu atari muri ivyo, Yesu atagushigikiye, wo byiruka inyuma ntobifate. Ariko igihe washize umutima kuri we, haleluya, ugashira umutima kuri we, ivyo arabiguha. Ko yavuze ngo ni nyongezo. Haleluya. Ngo turandere ubwambu bw'Imana no kugororoka, mu bindi bisigaye ni nyongezo. Haleluya. Uyu muntu ashira umutima kuri aba bagabo, ariko bamuha igisumba ico yari yiteze. Haleluya. Nawe ni wahungira kuri Yesu azoguha n'igisumba ico wari witeze. Haleluya, haleluya. Kuko ni wazi igikwiriye, ni wazi cukene, ni wazi cyo kugirira ikimazi. Amen, amen. Kuko vyose ivyo tuba twifuza siko byose byoshobora kutugirira ikimazi. Uyu yari yiteze ko bamuha amafeza, amafaranga, nivyo yari yiteze. Ariko asanga giziki aronse ibikomeye. Ngo haguruka agira iki? Ngo ahimbaza Imana. Haleluya. Ahaguruka ahimbaza Imana, haguruka atazira Imana, kuko amaguru yiwe yaragize iki? Yarabaye mazima. Urumva ko yari yavutse ari kimuga, ntiyaraze n'uburyohe bwo gutambuka. Haleluya. Nawe uyu munsi ari ibintu byakuzingamitse, hari ingeso zakuzingamitse zakunaniye, ariko Yesu aje mu bugingo bwawe, urinjoyinga amahoro yiwe, urinjoyinga umunezero wiwe, urinjoyinga hinge nkubwire ntushaka kwibaza. Burya abantu bagereye mu byaha bikomeye, iyo bahuye n'ubushobozi bwa Kristo bukabakoreramo bagahindukira,
ntushobora kumenya umunezero bagira. Ibaze nk'umuntu nk'umwana iwabo, dufata umwana w'umusuma, burya niwe hajyangira no mu mutima wiwe arababara, akinjira iwabo bakugara, umva bakagwana no kwama iminsi yose urufunguzo ruri kwitako ryabo kugira ngo ntashobore kwiba. Ariko igitondo kimwe Yesu agahura nawe akamubohora, agasigara ahubwo ariwe bakonfa ibintu byose byo muntu. Mwibaza ko umunezero w'uwo mwana umwana gute, uwo mwana gute? Rero uyu nta wundi ashaka kukubohora, nta wundi ashaka gutabara, ni Kristo. Haleluya, ni Kristo ashaka kugutabara. Iyo ngeso yakunaniye nta wundi yo yigukiza, niwe wenyene. Haleluya. Ukabona abantu barazingamitswe n'akaburegwe, ukabona abantu barazingamitswe n'ibyaha bitandukanye, ukabona ibaze ko hariho n'umuntu ashobora kuba agwaye, n'umuganga akamubwira ati ntuhirahire ngo usubire gukoza inzoga mu kanwa, ariko bikamunanira. Mbe ubaza ngo niwe ababishaka, aba yifuza kubiheba, mugabo umubiri ukamunanira. Ariko uwo bigushoborera nshuti yanje ni umwana w'Imana nzima. Haleluya. Uyu niyagera mu bugingo bwawe arakumara inyota. Wibuka wa mugore wo Musamariyakazi, ujya mugore yaratinya abantu, ujya mugore icyaha cy'ubusambanyi cyari cyaramwizingiye ko ntiyashobora kujya kwiriba kuvoma n'abandi bagore kubera ubwoba bw'uko bamutera amabuye. Ariko umunsi yahuye na Yesu, haleluya, umunsi yahuye na Yesu, yuzuye amahoro, ashira ubwoba, abo umuvuga butumwa rurangira ngo eruka mu gisagara kubwira batati nyaruka murabe umuntu amenye byanje byose. Haleluya. Uhuye na Yesu ntazogusiguka. Urifuza guhura nawe, emera umwimike mu bugingo bwawe. Imbabazi ziwe ziracyahari. Munsi y'umusaraba amaraso aracyatemba, araceza, aracyatunganya abantu. Haleluya. Emera rero, umwizero, umwakire, ntazoguhemukira. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mwami Yesu, nsubiye kuza ngushimira imbabazi zawe, nsubiye ngushimira urukundo wadukunze. Nukuri ntacyo utakoze kugira ngo umwana w'umuntu abeho mu buzima bwiza, abe mu mahoro n'umunezero wawe. Waritanze ku musaraba, uremera, urababara kugira ngo ntihagire uzopfa rubi. Ariko uyu munsi hari benshi bananiwe, bakananira kukwizera. Ndasenze mpwemu yera mufasha mwiza twahawe, ugendera abantu bose baboshwe n'ingeso runaka, wemere ubamanuremwe imbaraga zawe, bibone kandi bitahure. Isese imitima yabo ubamurike, bibone kandi bitahure. Bizere uyu mwami ntatoranya ku butoni, uyu mwami agirira neza bose, agwishiriza imvura yiwe ababi n'abeza, akakiriza izuba ryiwe bose. Ureke izuba ryawe ryakire bose nyaguhoraho, kugira ngo abarushe baruhukire kuri wewe. Urakoze kubyumvise kandi kwemeye kubidukorera. Icyubahiro, ishimwe bibi byawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.